sheri umunsi watashika ariko ndakubaza iyo ngeso wadukanye n'iyabaki natashe kare kubera uzi gahunda zanje wari uzi ko atariho ndi bigaca bituma ukora ibyo wishakiye byose ibi bingaragarije yuko umwanya wose ntabandi ngaha nawe uba wibereye muri gahunda zawe zose ibintu byose uba urimwo by'ibintazi nibyo burimo kubera uba uzi yuko ntahantevye ntagusanga ngaha none umunsi gashidira gufasha aya masaha wari hehe wari mu biki nari kumwe na wa mugenzi wanje aragusana ubundi nari napanze yuko ngiye ntaza guteba nari buca nyaruka ariko byashitse mbabarira noneho wa mugore we ubu wamaze gushaka isimbo ry'inzu hejuru kandi nkabibona umaze iminsi uvyimba ndakubaza ibintu ndakubwiza twicane tuganire ukavyimba byo ndakwaje sivyo unyishura ko ivyo amatiku umaze iminsi ujamo iyo wambwiye sinakuza kugutora ariko kubera ubuzi mu manyanga yawe waruzi ko ari ivy'iwawe gusa ntibigeze ubibwira aho nta soni habaye iki ko muratamunezero ufise sheri nakwesha no kuri numva nameze neza kare tuje ngaha twahora dukora ibintu twese twiyumvamwo tunezerewe ariko n'umunsi ndabona kumenga wahindutse habaye iki mukundwa umugore wawe yamye ku kazi ibintu yambwiye rero ndanavyibutse nca numva ubwenge butakaye niyo mpamvu umwanya umwe mbona nishimye undi umwanya ukabona nahindutse kubera guma bingaruka mu mutwe yaraje kugira iki sheri habaye iki yagututse yagushwaniye yashwanira basi iyanuka uzi ibintu yansavye sheri ndagukunda urabizi ibaze rero umuntu ashobora kuza kumbwira ngo ndekane nawe uriko urumva ikintu yanuma namubwiye genda wibarize umugabo wawe ivyo nivyo wakunda ariko naho nabimubwiye nari numva asigaranye ubwoba mu mutima nk'uwaje kubikubwira ugaca umanika amaboko ukandeka ukakumara n'umugore wawe
kandi maze gukunda bigeze ngaha je no wambaye wande. Ikindi naco she je sinenzi ko ibintu bizogera ngaha. None rero umugore atanga kuzaza asanga ku kazi bivuze ngo umwanya n'umwanya iyo nkora n'ikintu kibi. Je kwanda kuri konti nama ndi kuri kote iwawe akeye telefone yitabe hama umubwiye ico cose wifuza. Halo. Ndake kuranze kuko uje ryanje sikia mbere ryumvise. Ubikuranze ntashobora kuboneka ahubwo byiza numva no guhanura ukaryama kuko ubu tuvugana uwo ukuritse umugabo wawe ari muri dushe ko aroga kandi yiteguye kumarana umwanya munini nanje. Ndashobora kumuronka papa Pakita? Ngira ngo uratahuye uko ndi ku ruhande rwawe. Sheje nacaguye nahisemo nta kizoza kidutandukanye. Abandi bahabara barakurondera. Papa Pakita, imyaka yose tumaranye ntaho nigeze mbona urara hanze y'inzu yawe. Wakora ibindi byose bibaho ariko ntaho wigeze urara hanze y'inzu yawe. Papa Pakita, urashobora kumbwira iyo waraye? Okay. Nisigure iyo naraye. Ubivuze neza, imyaka yose tumaranye nta na rimwe nari bwarare inyuma y'inzu yanje. Uno musi naharaye. Sivyo? Kandi ikindi ni hamwe nyine ubazi ivyuzi nka mwarimu. Ariko ico ndisuye yacu nuko inyishu uyifise muri uwo mutwe wawe. Anyway, ushaka ko biva mu kanwa kiwanje nkabikubwira. Yes. Naranye na Mutoni mu hoteli. Papa Pakita,
niriyo kosa je noba narakoze mu buzima bwawe? Nikiye kintu je noba naragukoreye gituma unsuzugura ukungana uko? Ndaranagusavye nimba arico naba naragukoreye ntazi umbabarire, nta na kimwe wigeze wishura. umva ndakubwira ikintu kimwe, ndabona ko utanguye gushika kwisunzu y'inzu. Sigaye ntaha nkashikira ku rusambo ntashi wanje, sivyo? Ikosa wakoze niyo ryatumye ndakumenya uriwe neza na neza. Ariko ndakubaze, ufise inguvu zingana gute, ubwenge bungana gute, kwiyumvira ukava ngaha bari niho kazi kwa Mutoni? Superbat irahingura amabati ya beje 30, beje 28, ubwoko bwose wipfuza n'amarangi y'amabati yose wipfuza. Superbat barahingura imisumari myiza cyane ikomeye cyane kuva kuri santimetero 3 kugeza kuri santimetero 12. Kaze muri Superbat wigurire amabati n'imisumari bikomeye cyane utosanga ahandi. Umva ndahakurangire, ni haruguru ya Shanike, haruguru gato mu kuboko kw'ibibamfu ucubona akabarabara kitwa Avenue de la Culture, ni ku metero 250. Uzocubona inyubako nziza cyane ikoreramwo Superbat. Cyangwa ufise icubaza, telefona kuri kugira umubwire amateshwa yawe gusa. Yeah? Anyway, ndabona yuko ufise ivyo wishimirije kuba twaravyaranye. Niyo mpamvu ntagukorako, ntakurya n'ugwara, kandi nta n'umunsi n'umwe nzokurya ugwara, nta n'umunsi n'umwe nzoguturubika. Ariko gusa umpa amahoro, ndaguha amahoro. Ikindi womenya, ivyo wagiye kumusaba ko je na Mutoni twovana, cyo nigikunda. Imbere yo kuja kubimubwira ivyo, wari kubanza kumenya ikibanza ufise mu mutima wanje, ukamenya n'ikibanza afise mu mutima wanje, ugacona kuzana ivyo bintu vy'amatiku ujambo utaja ntibuze. Mama Pakita, ndaguhishuke n'irindi banga. Wahora witiranya, wiyumvira, utabona amaso mu yandi, utumva bitava mu kanwa wanje. Iryo banga sirindi. Wiravye kungana kumeze fresh, ariko ugiye hamwe na Mutoni bakavuga ati cagura, noja kwa Mutoni kuko niwe mukobwa nkunda kandi akankunda kandi akankundira, kuko wewe sinkukunda no kwiyumvamo wapi. One ufise ni yuko uri nyina w'umwana wanje. Ikirenzeho nk'impanuro, nk'umuntu dusangiye kurera, nk'umuntu twabanye neza, impanuro nimwe gusa no guha.
ibintu wafyaturutse ngaho ukaja kumubwira ukamusaba yuko jewe nawe twohebana, gishobora gukunda kuko ndamukunda akankunda. Rero nahawe mukobwa mwiza, mumama mwiza, iyicarire wiyumvire ikintu cose. Nibaze kuri kuranyumviriza, nibaze kuri kurantegera. Iyi ni impanuro ya gusa, atawundi muntu wiguha kiretse je twavyaranye. Swat uribungabunga ugume mu rugo, vyanse ubu nyene urindira izuba ryake, utekere twawe umwanya wose ushaka kugirako ugera. Nibaza yuko utahuye. Hari ikindi ushaka nakwisigureko? Ivyo birakwiye.
mabuja mabuja muri rino joro wegambana n'amasakoshi ugiye mu rubanza rwasanga berega mabuja ntiburaca neza. Ciza wambereye umukozi mwiza kuva ku ntango kugeza uno munsi tugezeko. Ibyo ndabigushimira pe. Ngomba mbe ngaha anye mu minsi mikeya, bibaye ngombwa nzogaruka. Ikintu nashaka ndagusabe rero, nashaka ndagusabe ko uzobandanya wita kuri iyi nzu yacu, kandi uzobandanya wita kuri papa Pakita. Uzomumesere, umutekere ku masaha, bibaye ngombwa atashe bwije uzobanguke kumwugururira, kandi ndabizi yuko ndakwizeye. Ujaho nyene uragiye nyene basi uzomara nk'imisi 2 canke imisi 3 nimba ugiye mu rubanza uzoca ugaruka. Nibyaba ngombwa ndagusaba uzunyugururire. Gusa rero shame mbere ndakubwira, je n'ubu ndashafise ikibazo ngomba kukubaza, kandi ndagusabye ko impemu umuco kuko ufise impamvu ndiko ndabikubaza. Anje, nibaze yuko utagomba usubire kandi kumbaza icyatumye tuvana na papa Pakita. Meme, ico kibazo canje cari ico nyene, kuko ndavye ukuntu ubona papa Pakita mwakundana, naratangajwe cane na decision wafashe kumva iruhande. Ndakwinginze umbwize ukuri, habaye iki? Anje, uzi impamvu ntashaka kuvuga icyatumye mvana na papa Pakita? Nuko nyene mba mbona umengo ndiko mvuga amabanga yo mu rugo, bigaca bingora. Ariko rero nshaka kwanza unyizeze yuko ninabikubwira ntazokumva wabivuze ahandi hantu. Meme, uretse ko ndi umugenzi wawe wa kera kandi umugenzi wawe wizera, nyizere rero nzokugumiriza ibanga. Urabona uko onye umwizera papa Pakita, nanje nuko nyene namwizera. Byatanguye dukundana, mbona neza yuko atakintu kibi yonkorera, ariko byatanguye umunsi umwe ntwara Pakita ku ishuri. Ndiko ndavayo nabonye aho imodoka ya papa Pakita ihagaze. Nabonye ntushobora kuvyihanganira, bitamwo kubabisa. Uyu mwanya ikimpangayishije suko noba naratandukanye na papa Pakita, ahubwo mpangayishijwe n'ukuntu nasize umwana wanje conyene. None ga Meme, ndakubaza, bivanye n'ibiganiro kuramba, ndabona neza ko bikunda umugabo wawe. Nk'ubu uciye uronka ayandi mahirwe Pakita ariko kugarukira, akongera akaza akagusaba imbabazi, agasubira gushaka yuko musubira mu kabana, wovyemera?
Maison de passage nziza cyane ifise ubwiza buhebuje utosanga ahandi, iherereye mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Gihosha. Akabijya kuri ino nzu harimwo wifi nziza cyane ifise umuvuduko ntangere, bimwe bakubwira ngo nta connection iba mu Burundi, kuri ino nzu ico twaragicemuye. Akabijya rero iyo ngendeshwa mubona nziza cyane irahari ku bwanyu, cyane kuri baba diaspora byahora bigora mu kwiyunguruza, irazi kagutora ku kibuga c'indege ikakuzana ikagushikana kuri no nyubakwa nziza cyane. Sinivyo gusa, ukeneye yuko izoguma igutembereza mu gihe cyose uzomara, turabivugana. Ufise icubaza telefona kuri 76 31 ubusa indwi 30 canke utwandikire kuri WhatsApp. Kaze mu nzu yacu nziza cyane, wiruhukire nk'akanyana maze uzosubira inyuma wasubiye itoto.